ndababwira nje nk'umurundi yemera vraiment nje nta projet no twara mu kindi gihugu mfise igihugu vukamo ca ndabakonvenka rero ndabagondoza gushika barayemera ko tubitangurira ngaha mugabo par condition ko tumaze kuvyimplanter mu Burundi tubandanye muri ivyo bindi bihugu mugabo bikaba vyahereye donc projet ikaba yahereye mu Burundi ku Gatumba igakizunguruka wow. Niyo projet dufise rero ko buri gihugu cyose cyo muri East African Community rero umunsi umwe nabaza papa wanje nti jewe ndifuza kuzokurira muri irya ndege ndazi ko bizimba atavyuzondihira none nokora iki kugira nzoshobore kurira irya ndege nama mbona abandi bavamwe yongera iduga none umuvyeyi wanje two turaganira nk'umwana na se arambwira ati shaje no guhanura ibintu bibiri ati kugira ushobore kurira indege bizimbutse bitakuzimvye kandi kenshi ati uzohitemo kariyeri zibiri je no vada yari ko ari nka networking aho uhurira n'abandi bantu batandukanye peut-être mutohuriye mwibarabara mugacamo nkara mwicara mugateramo donc uko biri kose wewe wari warigeze urota ku munsi umwe dufate urazi iyo umuntu akiri umwana mu ndoto ziwe nta n'inzitizi nazimashiramo wari warigeze umunsi umwe urota ko zoduga ukagira nkano nka narigeze kubirota jewe nkiri umwana kandi aka kantu karashobora kuba kari interesa nkiri umwana Okay, yes, tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Niyo mbishanjuma niyo agiye kuremesha kino kiyago hamwe na Jean Marie Sengiyumva umurundi yatembereye bagenzi azana ubumenyi azana ubuhinga azana ibyo tutari tumenyereye mu gihugu cy'u Burundi. Monsieur Jean Marie tubaramutse cyane. Ndabaye mwaramutse nanje. Ego, tubifuriza amahoro amagara meza n'amafaranga. Twese turayakeneye. Ego, Jean Marie ninde? Jean Marie ni umwana yavukiye ngaha mu gisagara ca Bujumbura hanyuma aragira amahirwe aratembera mvuka mu muryango w'abana batanu mugo dusigaye turi bane ego hanyuma ubu nkabandi ngaha i Bujumbura ko turaraba ukuntu twofashanya n'abandi banyabujumbura kugira tubandanye dukora ibikorwa vyiza vy'iterambere muri iki gihugu cacu ciza c'u Burundi. Waratembereye mu mahanga? Ego cyane naratembereye mu bihugu byinshi bitandukanye. Ibi ndabidagura ngo ndabimare duhereye mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Afrique du Sud, Zimbabwe, Botswana, Ethiopie, Ghana, Côte d'Ivoire. Tujabutse hakujya amazi. Afrika warayimaze. Na presque ngo ni kubera akazi natembera mu kazi. Europe nka yose, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, France, Belgique, Espagne. Turatugenda gushika mu za Thailand hariya tukagaruka mu za Turkey n'ahandi henshi sinodondagura ngo ndahamare aho sinaho nagenda ca kubera imvo zitandukanye zabiza akazi canke imvo zo kuruhuka kuja gufata vacances. Ego none mu myaka je mbona uracari teruka risama iyo myaka yo donc ndiko numva ivyo bihugu byose watemberemo ariko umuntu ukiri mutoya ivy'imyaka biragoye hariho abantu babisha amaso ukabona umenga baracari jeune kandi bakuze cyangwa ukabibaza ngo barakuze kandi bakiri bato. Ego vraiment jewe nta mupira wontera wa football ngo ndeke kuwusama canke agapira ka tennis ngo kananire gusubiza tutavuze na padel rero oya vraiment ndacarimo. Okay. Ego keshi na keshi abantu bagiye mu mahanga babona byinshi twe tutabona cyane cyane mu buryo bwo kwiteza imbere parce que ngira ngo mwagiye mu bihugu biteye imbere gusumba ibi tuba duvukamo kubera iki Jean Marie yese kugaruka byo datsaba umunsi wose cyane imisi 3 kugira ngo ndabisigure mugabo ndabicagagura. D'abord jewe nevoriwe nk'umusportif nari umenyereza urukino rwa tennis imyaka myinshi nibaza ko mu vyantwaye hanze n'ubwo rukino rurimo shitse hariya rero nagumye muri domaine ya sport shitse mbumenye ko nasanzwe mfite ubumenyi bukwiye na ama formation arenze ko navuye ino naheruka muri Afrique du Sud kugira formation y'ubucoach cyo bita de high level hanyuma shitse burayi rero nashikiye mu gihugu ca Suède ko vyari bigoye mugabo kubera bafite ururimi rwabo umuntu acakenera kwiga ururimi na culture yaho hantu. Hanyuma cambandanya nkuru y'umwuga nyene ari naho nagiye kubonera muri izo club nakoze mu club arenga 5 ya tennis. Hanyuma rero canza découvrir urukino rwitwa padel. Abantu benshi barakunda kugwitiranya na tennis ariko biratandukanye cyane. Padel none ajya ku mugabane wa Afrika rusanzwe rubaho rurakina. Ego ruriho cyane tugiye mu za Egypte, Tunisie, tukagenda za Guinée Equatoriale, tukagenda Afrique du Sud. Ntiragwira cyane ku rwego dushaka mugabo irahari. Hoga mu Burundi twabaye abambere muri East African
twe turabambere bazanye padel cha turagenda no kurukwiragiza muri Tanzania no mu Rwanda naherukayo hamwe no muri Uganda eka no muri Kenya tuko turakorana kugira urwo rukino rutera imbere anogira ko ndabamenyesha ko ngarutse mu gihugu nko arumbajije nararubonye hanyuma nja kugira amarosheshe yiwanje nja kurondera ahantu urukino rwa padel go baruri ndagufinze utangara ko narusanze mu bihugu bitarenga 5 parmi les 54 pays dufise muri Afrika padel ari mu bihugu 5 gusa. Okay. Aho daho nyene biriya by'abarabo Maghreb hariya muri za Egypt Tunisie Maroc Guinée équatoriale na Sénégal quand même niho nacafata ringingo ntimbashaka sport no gatwara muri Central hari iwacu ni ibintu bisaba uburyo bwinshi kubaka ibibuga mubona birazimvye hanyuma candarondera abandi bantu dukorana ndabaronse barambwira bati ebana iyi sport twitware muri Kenya cyangwa muri Tanzania niho hari ntuze pouvoir d'achat niho hasirimutse bisagara vyagutse donc n'abantu bari civilize cyane ego bibaza ko ari bo boyikina canje ndababwira nje nk'umurundi yemera vraiment nje nta projet no twara mu kindi gihugu ufise igihugu vukamo canda bakonvenka rero ndabagondoza gushika barayemera ko tubitangurira ngaha mugabo par condition ko tumaze kuvyimplanter mu Burundi cyo tubandanye muri ivyo bindi bihugu mugabo bikaba vyahereye donc projet ikaba yahereye mu Burundi ku Gatumba igakizunguruka wow. Niyo projet dufise rero ko buri gihugu cyose cyo muri East African Community kizoba gifise club ya padel yatangujwe n'ishiramwe ryacu niyo ntumbero y'u Burundi kandi y'u Burundi ryakomse mu Burundi ego okay ni ibintu vyiteka uwo mukino kuba mwari muwuzanye mu gihugu abantu batawumenyereye eske ntimwibaza ati none ibintu kuko tuzohava turonka babikina ego cyane abantu benshi hariho n'abambonye nk'umusazi bavuze ati ico kintu duzanye tutamenyereye tutazi ingene kizogenda kandi gitwara amafaranga menshi umuravya inyuma yanje vyahubatswe bana hari ibibuga bibiri vya padel n'ijya nzu yo gukoreramwo irimwo essentiel nk'ama vestiaire douche toilette n'ibindi byatwamera menshi ngo je ntabwo nari mfise kwera mu Burundi ndabuzi Bujumbura ndayizi nayikuriyemo plus précisément ngo muri entente sportive ho novuga ko nakore niho nakorera naravuga nti iyi sport izokunda ko nafata akarero ku bantu bakina tennis ndara bakina golf n'abagira piscine nga ndakombina abantu bose ntihazobura nabakeyi baruhurumbira narengera uzo bari rushasha novuga ko atasusi nari mfise vraiment naje niyemera mvuga nti ndagitwayeyo nicakundwa c'est bon batagikunze naho tuzobaha umwanya tubigire buhoro buhoro ego ntabwo nari mfise gusa ico nashimye nuko byatanguriye mu Burundi donc nigiye kingana gute turacari bashasha tumaze imyaka 2 dutanguye mugabo kameme baravuye barabijamo no musi murafise abo batonda ku murongo turabura naho tubakinisha oya vraiment baravyitavye zo baza bakunda gutemberera ngaca nawe ni waronka kanye zohoro haca zokibonera ego ubu saa 10 bazoba buzu ibibuga byose byafashwe wow nuko ari amasaha abantu baba bari ku kazi abari ku mashuri ariko le weekend no kumugoroba abantu baba bahari wow icambere cyo numva wararindutse kuza gukora ikintu kitamenyerewe sinzi kurundi ruhande nabonye hano hantu icambere haragutse cyane hari nabonye n'ubunywero bwiza cyane ego ku mugoroba abantu baro bivunira hakanyota bikabigenda neza cyane gose no kumenyesha yuko Geneve mu bintu by'inkino cyane naragize ama sport atandukanye batwa ari ama sport makino bantakinye pas au niveau professionnel mais juste kugira entretenir umubiri wanje niki rero mu bintu bijanye ama sport hari ico bita gufungura no kurya babirimo ko ntushobora kugira sport udafungura ntushobora kugira sport utanywa amazi utagira iki ni muri iyo ntumbero twace twimvira ko club nk'inshasha ikwiye kandi kantu kabijya ariyo bar resto aho umuntu ashobora kwivuna umusasa yahejeje gukina aho umuntu ashobora kuganira n'abagenzi bahejeje gukina je novuga dayari ko ari nka networking aho uhurira n'abandi bantu batandukanye peut-être mutohuriye mwibarabara mugo muhuriye muri sport ugaca mu nkara mwicara mugaterama niyo ntumbero yaka kabari mubona ngaha na resto kukagoroba vraiment usanga hameze neza bafise ibintu biryoshe gose uzotira agashambara umunsi umwe umunsi waronsa agasalere baguhemvye uzoca kubitira ngaho ze wirabira uzovuga inkuru wiboneye kandi ngira ngo kurundi ruhande ahubwo niyo abantu bayikora kina ndashaka kuza guterama nkabandi inywera kantu kanje ndiko ndanaratira ijisho kurundi ruhande nikuramo stress neza cyane cyo itumubona hari ya hejuru baragize akantu kagomba kumera nka tribune giye hari ya hejuru icara bakaguserva gafanta canke ico ushaka kunywa cose kabrochette kameze neza byose birahari vraiment hari mukacurure baba bariko barakina canke ari umugenzi mwasohokanye mushaka kwiganirira eka byose birimo vraiment ntawe twimira imiryango iruguruye kuri bose Jamali ku bantu bariko barakurikira ikiganiro bujyajya
nutarashira mu ngiro ciyumviro yagize canke projet yagize mbwa nta numwe dakamima dafite ico yipfuza Jean Marie kugira rinde ageraho uri wakuriye umuryango Jean mumeze gute umuryango wanje si muto kandi si munini cyane kuko nabikubwiye twe tuvukana turi abana batanu mugabo mwe yaratuvuyemo dusigaye turi bane navukiye mu gisagara ca Bujumbura muri zone Kinama mu banyamafaranga ariko oya nta mafaranga twari dufise arenze mugabo nta muntu arashonje vraiment twari dufise imirima twararima imiceri abavyeyi banje vraiment bari abakozi ego twari tubayeho neza sinavuga ngo twari dukenye non plus twari dutunze ego hanyuma ngira amahirwe mejeje kwiga candonka akazi ngaha muri entente nyene ntangura gukorera ngaha hanyuma turetanga bandanya n'andi formation atandukanye narigeze gutwara igisata citwa STI School Tennis Initiatives ico cakuvura igihugu cose nigenda ndigisha tennis mu gihugu cose cy'u Burundi via projet STI mu mashuri mato mato nayisumbuye imbere yuko mba rero umu coach national nza ndatwara ama equipe za tennis muri ivyo bihugu nagenda kudondagurira ivyinshi nabangiye mu vy'akazi hanyuma harageraho mbona umenga ndakeneye gukura indi ntamba ni wacaboneka rero iyo okazi yo kuja i Burayi mugurumva ko ntataye umwuga nabandanije muri iyo domaine yanje nyene ego ndabikora neza barashima canongeramo n'ubwo bumenyi bundi bwa padel hanyuma ndavuga nti imyaka irikirambana myinshi none nzoguma niruka mu kibuga ndabishobora reka ndondera ikindi kintu rero nokora kizonsaba umwanya muke mugabo coco kikagabandanya gikora niyo filosofi yiwanje sinkeneye ko buri munsi ndohora ntonda saa 2 mu gatondo hataha saa 10 ngo mvuye ku kazi ivyo bintu baza kumenga ndiko ndabirengera mugabo urashobora ku implant ama projet abiri atatu ukaya supervise ukaya controller mugabo utari ngombwa mpaka ushike mu kibanza donc ariko arakora abantu yego abandi bagakora nawe ukadraba ibindi guma wiyumvira yego muri make nuko no bisigura wow bon donc uko biri kose wewe wari warigeze urota ku munsi umwe dufate urazi iyo umuntu akiri umwana mu ndoto ziwe nta n'inzitizi nazimashiramo wari warigeze umunsi umwe urota ko zoduga ukagira nkano nka narigeze kubirota jewe nkiri umwana kandi aka kantu karashobora kuba kari interesa nkiri umwana rero nkiri umwana narabaye umupionnier nk'abandi bajene bakiri bato hanyuma turaja kuri aeroport kwakira abakuru b'ibihugu n'abandi bashitsi mu rwego rw'igihugu rero umunsi umwe nabaza papa wanje nti jewe ndifuza kuzokurira muri ijya ndege ndazi ko bizimba atavyuzondihira none nokora iki kugira nzoshobore kurira ijya ndege nama mbona abandi bavamwe yongera iduga none umuvyeyi wanje two turaganira nk'umwana na se arambwira ati shaje no guhanura ibintu bibiri ati kugira ushobore kurira indege bizimbutse bitakuzimvye kandi kenshi ati uzohitemo kariyeri zibiri amitishamo ati soit tuze wiga amashuri menshi ubu mu politicien ati aba politicien bama mu ndege atana rumwe barishe igihugu kabarihira baba ariko ku kazi k'igihugu ati option gira kabiri ati uzo mu sportif ati aba sportif bama mu ndege barihiwe n'ibihugu cyangwa ama equipe baje gukina niki baje naca mpitamo iyo option ya kabiri rero nukuri canja muri sport nuko byatanguye papa wawe uko biri kose ngira yari mu Bunye muri sasi. Oya yari umuvuga butumwa yari umupasteur. Yari umwigisha ntari gwa pasteur umenga entre pasteur n'umwigisha. Yego yabimbiye uko nyene kandi ko vyabaye. Mubwo urumva ko mfise aho nabikuye. Mubwo nako kanko ko kumupionnier kuja ku kibuga c'indege se vya bose. Ari abantu barinda basaza bagapfa atazi n'indege ingene imeze. Je narayibona dupfe gutya mubwo nk'umwana. Hanyuma cambira umuvyeyi nti nanje nzoyijamo gute. Niyo mpanuro ya mate soit politicien ou sportif. Okay. Ivyo sportif rero ndabijamwo birankundira vraiment. Nukuri nuko atakihari no musorore no muhaya kavinyo. Nukuri. Ego urumva ko yampitishije mu inzira nziza kandi bica birakunda. Muri migambi mwazanye umugambi ngira ngo witwa mwiza cyane iyo nguka amafaranga muga ku rundi ruhande ugahana akazi abandi. Akazi mwara gatanze. Cyane gose ego nuko taratembera ngangurabe abakozi bakora ngaha abakora mu gikoni abakora mu kabare abakora mu bibuga aba coach akazi twara gatanze. Kandi rero umuntu akoze neza nivyo bindi ariko aravuga biraza bica vyikora ndabwo ifo gukunda akazi ukagakora neza n'umutima wawe wose hanyuma ivy'amafaranga n'inyungu niki ni automatique nta muntu yo kwikora uri kunyuma y'amafaranga ndabwo ifo kubanza gukunda ikintu uri kurakora waciyumviriye neza ukazonora narondera n'ubundi bumenyi ukazuragira amantuze y'amankete ingene ushaka kwa meriwa nk'ubu jewe singyohe kubaza ibibiri ngaha nari nkeneye ibindi nk'ibi nyene Igitega Imakamba Ngozi n'ahandi buri ntara hakaba umwe niburi buri terimwe ya padel ivyo biri mu migambi navyo nyene
kandi bizo nta boya bizokunda ni byinshi maze gukora byakunze vraiment kandi byose ni mu mutwe ego uyu munsi hariho abandi ba diaspora kumbure ndavuga ni bagenzawe baba mu mahanga bari ahantu ngira ngo umuntu yorahura ubumenyi bw'ibintu byinshi bakabizana mu gihugu cy'u Burundi kumbure ko bitoba bihari kakaba akaryo keza ko kongereza iterambere canke ariyo nabavuga ngo nabo bakaba bashize itafari ku nyubako akajambo kuri abo bantu ego ni benshi nama natanze ikiganiro kenshi ico kibazo camacagarutse abarundi bari hanze ni benshi cyane kandi mu madomene atandukanye bakora ibitandukanye hari abo vyereye vraiment musanga bafite ubuzima bwiza hariya hari abo bigora ugasanga bafite ubuzima bubaye n'abandi byanka cane gose ariko rero ibi byo kuvuga ati nsubire mu gihugu nanje ndagiteza imbere canke si vya bose byose biva ku mutima w'umuntu n'ingene akunda igihugu ciwe n'ingene abona ico yahaterera rero hariho benshi osi baje ndabazi bubatse amahoteli abandi bari mu bintu vy'indimo n'ubworozi abandi bari mu bintu vy'umuyaga nkuba ndabazi batari bake aba diaspora bariko barakora ngaha mu gihugu abo rero bagitinya canke bo batarafata novuga umwanzuro batari decida no kubaho umwanya kuko kugira ufate decision nk'iyo ikintu coroshe urumva nk'ubu ufise nk'umuryango umugore n'abana kugira ubasigeyo banzuze ukore canke muze muzananye bisaba ni challenge n'abandi usanga babishoboye ingora dukunda guhura nazo niyo uzanye projet ukabura mu bifatikanya mu kubikora ugasanga abantu bakubereye maronette abantu bakujya amafaranga cyangwa bakakugira ibintu bitameze neza ukavuga ati usonga hana byazobona ntaki ico rero naco nyene kirababaje ngire ko ntera kamo abajene bari ngaha mu gihugu babonye umuntu mu diaspora aje ngaha mu gihugu niba mufate neza niba mubonemo amafaranga gusa niba mubonemo ibisayangana vuga ati ngo dukora ahubwo dukorane turabikwe ikintu cyo tera imbere ari abandi rero benshi usanga ashimbira kuzanya amayero n'amadolari za reka tuyarye ugasanga umubwira ati nyubakira tele ya padel ntabwo ngo miliyoni amajana 2 wazimuha nusubire kumubona ariko iyo ari umuhaye akazi yarasanzwe ari ngaha nire kumwaka nkayo oya ivyo byose birimwo arige usanga baca baducamwo kubera tutaba turi ajuri ibiciro aho bigeze niki ivyo byose hanyuma kuba ari hariya nabo je novuga yuko umwe wese muri domaine ashoboye hari abantu usanga dufite ama complex ugasanga bati je sinogenda muri ntwaye ga project gatoyi nta project ntawe ibaho iba ntoyi iba nini ya wewe ingo naho kuguruza agasano do kwafira ukagashiramo umukuze wawe cyangwa umugenzi wawe wasize nga cyangwa undi muntu agakora ni hazo buri cyo kakakumarira mugo nawe urumvuza ubuteje imbere inde andi mafamiye nk'abiri 3 kugira beho rero hari abansanga batinya kuza ama projet mato bibaza ngo ntaca maze kubera ngo bavuye hanze bavuye burayi je novuga ko ta projet ntoyi ibaho byose birakura nukuri ego kameme ego aho turi ni kuri Attente Sportive kuba hazi ngani mu gisagara cya Bujumbura ni hepfo ya Source Dinire ngira ngo hakaba no haruguru yo kumugumya ego hari ingoro nkuru y'umugambwe Ipron ego niho padere ikorera akabijyaga mutama kari muri padere ko tuma nuravye ikiganiro avuga ati kameme ahantu reka ndashike padere n'urukino gwiza ruryoshe gukinira ku matapi asukuye hanyuma ruroshe kwiga n'urukino ugize nk'amasiyanse nka 3 cyangwa wihaye kwezi nukuri urabira ivyuya ukaryoherwa kandi ukumva ko umubiri wakoze rero ikintu no bwira abantu bo bifuza gutesta twarugura imiryango umuntu aje ubwa mbere canke gushika nka 3 séances turazitanga ku buntu tumuha ikibuga tukamuha marakete n'abakoci bamwantrena bamwigisha kubera ko bakiri mushasha ibyo byose arabironka ku buntu kugira abanza ryoherwa amaze kubona ko ari urukino rumuryohe yifuza kubandanya tuvugana rero ibikurikira akabijya rero nuko dukina amasaha yose kuva 6 zo mu gatondo gushika 4 z'ijoro urumva ntawo kwitwaza ngo je ngo amasaha ku kazi ni amatara hose ego urumva umwe wese arashobora kuronka umwanya wiwe umworoheye je novuga rero ko akoko kuza gutesta d'abord ni sport shasha hanyuma irimwe amahigwe menshi kuko tuzotangura kugira amasorti mu minsi iri imbere twamaze kugira amatourno arenga 5 ngaha au niveau local muri 2002 equipe y'abakinyi ba padel baragiye gukina muri Egypte twari turi kumwe mu bihugu indwi twabaye abagatatu byavyitabye izo nkino wa masorti ni menshi ubu tuko turarekita rero abanywanyi abamambere benshi bakina urwo rukino haba kuri niveau professionnel turafise abacoach bafise niveau igezweho imeze neza hakaba n'aba amateur bakina nyine kuri niveau isanzwe hakaba nabiga urumva rero ntagire uzokwitwaza ngo je ntavyo noshobora ngo ntavyo nzi wayaye ngo mu kibuga abamenyereza barahari
ibindi tuzobigufasha uhashitse nukuri ego akandi ngira karenga ko nako ko hibereka inyobwa atawuhasonze cyangwa wanyotegure ico kinyobwa rero urumva naco nyina abo barahari vraiment aho nitwogira turabarondera barahari mugabo biyongereye ko nitwovyanka navyo nyene ego harakabarekeza vraiment n'igikoni kimeze neza ibeshe byose birahari ntaco mubura shaka zingaro shaka inkoko shaka ragu shaka jare nutuhenekene rero dukanye neza twa boke twose turahari ego kandi turafite abakozi bakira neza nukuri bazoza bavyirabiri cyane kabisa ego Jean-Marie kandi gushimire cyane ko kumwanya mufashe mutuganiriza nije ndabashimiye ahubwo ko mwatwiyumvire mukadwana akanya murakoze cyane namwe ego adushimire cyane mwe mwafashe umwanya mudukurikira turabarangiye ni kuri Padele hano kuri Atandi Sportif twizere ko nimwaza mukaryoherwa nk'Agaciro Media muzoduhamagara mudushimire natwe suko turabakunda cyane twongere duhure mu kindi kiganiro cy'ubutaha bye bye mwari kumwe na Omdi Changement.